Nitwa Odari Frederic, nkasanzwe ndi umurimyi mworozi. Ubuherutse nari naberetse igihe nari ndiko ndarima ibiharuro nkorerako by'ukuntu umuntu ashobora kurima ahantu hatoyi mugabo akaronka umwimbu mwinshi, umwimbu uhagije, agashobora kuronka uburyo bumushoboza kubandanya abayeho mu buzima bwa misi yose. Nk'uko mubibona jewe nsanzwe ndima igiterwa bita urutomate. Ico giterwa c'urutomate naraberetse ukuntu jewe ndonka umwimbu mwinshi. Nk'uko muriko muravyibona rero uno munsi ni umunsi w'uko ndiko ndasoroma. Iri rikaba ari indwi igira gatatu yo gusoroma, aho ku rutomate rumwe, ku giti kimwe c'urutomate nkuraho itomate mu ndwi imwe ziri hagati ya 10 canke 7. Muri izo tomate 7 ni ukuvuga yuko ikiro kimwe kivamwo itomate 6. Tomate 6 nk'izi kiba ari kiro kimwe. No munsi kw'isoko ikiro c'itomate aha mu alimentation bakigurisha 3,000. Je nanye canda kigurisha 2,500 kuko mon objectif resi yo kugira ngo nduze ibiciro bihanitse oyana cyane ko turi muri leta nkozi byo kugwiza umwimbo, ariko tukaronka utuntu dushobora kuronka n'umutahe tuba twarasizemwo kugira ngo tusubire tugarure dusubire dukore. Ni muri iyo ntumbero nkuko mubibona ndiko ndasoroma aha igiti kimwe cyangwa ikinogo kimwe muri uno murima ndahakura canke niteze kuzohakura itomate ziri hagati ya 35 n'itomate 50. Mu gihe ikiro kimwe kirimwo itomate 6, uca wumva yuko itomate 50, igiti kimwe c'itomate mba nitezeho gukuraho n'imiburiburi ibiro 7. N'iri tongo nitezeho kuzokuraho umwimbu uri hagati y'itoni 3.5 n'itoni 4. Rero ucushiraho ukora ibiharuro ukaraba uburyo buca bugira kuvuga ibintu byunguka cyane. Ubu buryo canke ibindi byose aho nabikuye sahandi no kuba mu mashira hamwe mu makoperative, nacyo bituma ndahimiriza urundi rwaruka ukura amaboko mu mpuzu ruze dukore, kuko ibikorwa birahari, na cyane ko n'umuvyeyi wacu ari we Sebarundi Perezida ari we yama ariko arahimiriza urwaruka, ahimiriza n'umurundi wese ati baze dukure mu maboko mu mpuzu dukore kugira ngo twiteze imbere, duteze imbere kibano, tubone no guteza imbere n'igihugu cyacu catwibarutse. Izi tomate mubona nizo maze gusoroma, sindaheza gusoroma, ariko nagace gatoyi gapima 10 kuri 40. Izo 10 kuri 40 maze gukuraho umwimbo wababa ibiro 200, kandi iri tongo rikaba ripima 40 kuri 45. Urumva yuko ndaza kuronka umwimbo wababa nk'ibiro 600, ibiro 700 uno munsi. Hama kwa gatandatu naho ndashobora kuronka ibiro bishika baba nk'amajana 4. Ivyo byose mpfa gusoroma
abakiriya baba bari ngaho baba bandindiriye nibaguma bantelefona ati mbega uno munsi urasoroma uno munsi uraduha. Hanyuma nitwa Irakoze Yvette nkaba ndi umudandaza wo ngaha mu isoko mu Kabezi, nkaba naje kugura itomate, naje kurangura ku murimyi yazirimye. Itomate ziwe ni nziza vraiment, kandi umuntu aranguye n'ukuri arunguka kandi ni nziza, abakiriya barazikunda. Oya sindi jenyine turi benshi cyane ukuri turaronka nitwidoga. Ndanasabana n'abaturongoye mu gihugu uhereye kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu, ndetse yama naduhimiriza ati abarundi duhaguruke dukore, yuko tutoguma duteza amaboko ibiganza twiyumvira yuko amafaranga yacu azoduzwa, canke tugume twiyumvira yuko ikintu kizozana amafaranga mpuzamakungu, amadolari canke amayero canke amapaundi ari ikawa ari icayi byonyene. Oya, nibi byose turiko turarima itomate, ibitoki, urabona biranagwiriye ngaha mu gihugu cyacu, naho novuga twabirima nabi, ariko uno munsi ico nshima Imana nuko abantu bize bariko baravyijukira. Rero nuko ico nsaba leta yacu canke abaturongoye nuko bo turonderera n'izindi soko mpuzamakungu. Nk'ubu je ndafise abona kwita aba partenaire bari mu gihugu ca Kenya kandi basanzwe ari abakenya, twahora dukorana kuko narigeze kuba mfise restaurant VIP yitwa La Place Fast Food mu Kinindo. Abantu nibo bavuze ati none ko wewe tubona uburimyo bikunda cyane kandi iki niki, uno mwanya cyo turavugana uwo mwanya nyene basaba ati vya bintu ya production yawe wa mwimbo wawe vya bigori za tomate vya biharage raba ukuntu wo bidushikanira no muri Kenya, kuko nk'akarorero izi tomate wumva ndikundagurisha jewe kuri 2500 francs par kilo muri Kenya uno munsi tuyasize mu marundi bambwira ati muhi wanyu amafaranga ashika 8,000 kigugwa 2500 ni wacu muga hariya ni 8,000 uyasize mu marundi. Uno mwanya tuko turavugana kuko bobo abana twe twararose imvura, naho haraho abantu begereye ikiyaga ca Tanganyika ubona yuko bageramiwe habaye cyo bita changement climatique, mugabo bobo nabo uruzuba niko gwagumye gwaka, twe twarose imvura umwimbo dushima Imana yuko twarose umwimbo. Ubone hatse uruzuba muri Kenya cyane cyane mu gace bita Namanga, kuko abagenzi banje niyo bari uvuye Nairobi gushikaho n'urugendo rwa 14 kugira ushike mwako mwico gisagara bita Namanga. Rero cangira intambamye yawe ngira intambamye ukuntu no bishikanayo, sino umwimbo ndawufise kandi hariho n'abandi benshi bari mu bikorwa nk'ibi by'ubworozi bw'inkoko, ubworozi bw'ifi, uburimyi, ubworozi bw'inka, ubworozi bw'ingurube, ubworozi bw'impene. No kuvuga ubushikanganje bw'uburimyi n'ubworozi budahengeshanya kuguma butworohereza, ariko bige n'ukuntu twoshobora kushikana umwimbo inyuma y'igihugu kugira ngo tuzane ifaranga ry'agaciro. Ikindi naco nshimira leta yacu n'ukuntu yadusahirije ku bijyanye n'ifumbire, kuko ifumbire yaho ritugora cyane, twagura mu mabutike nka byo kw'abakomisiyoneri tubinyegeje iki ni, ariko uno munsi kuno mwanya ndiko ndavuga kuno muri mugiye kwera ndafise engrais namaze kubika ngiye kurimisha muci, ndafise n'iyindi maze kwandikisha muri biro postale, ndamfise imifuko maze kwandikisha irenga 10 kuko nkoresha engrais nyinshi cyane. Mu gihe mfatiye akarorero kuri 50 kilo cyayire naho ndakigura saa 50,000. Mugu no munsi baratworohereje tuyifashe muri biro postale tukagenda twari hayo ma avance y'agafuko kamwe 5,000 no kuvuga agafuko kamwe nk'akade yape baca bakaduha kuri 29,000 abari 25 kilo, ukuvuga za 50 kilo cyanda zironka kuri 50,000 mu gihe kari naho ndazigura saa 50,000. Ico nico nshima cyane no kuri leta yacu akigoro yakoze cyane.